Haleluya. Reka umusomyi aradufasha. Goma duhere mu gitabo ca Habakuki. Igice ca gatatu, soma duhere ku murongo w'10. Habakuki igice ni ca gatatu. Soma duhere ku murongo w'10. Basoma mu izina rya Yesu. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Amazi arahondogana. Ibwina humvikana ijwi ryaho. Hatarika amaboko yaho. Subira mu kandi. Ngo imisozi yarakubonye irasambagirika. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Iyo bavuze ikintu kiriko kirasambagirika bavuze ngo ujya muntu ariko arasambagirika ni kuvuga ngo niyo etape ya nyuma yuko arangiza. Ushika ngasi niko turi kumwe. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Imisozi yarakubonye irasambagirika. Sinanizi ko imisozi ifise amaso, ariko hano bambwiye ngo imisozi yarabonye Imana irasambagirika. Sinanizi ko imisozi ishobora kubona, ariko menya ngo igifise izina cyose kirafise amatwi kandi kirafise amaso. Bavuze ngo imisozi yarakubonye. Kenshi tuvuga imisozi tuba turiko turavuga ibibazo biba mu buzima bw'abana b'abantu igihe kinini. Umusozi si ikintu cimuka, umusozi ni ikintu cama kiri muri ca kibanza nyene. Iyo turiko turavuga umusozi ushobora kuba uhagaze imbere yawe, aba ari kibazo, aba ari kigeragezo, aba ari ikintu c'umutwaro kimaze igihe kininiya cananiranye kuva mu nzira yawe. Ariko hano bavuze ngo imisozi, ntibavuze umusozi umwe, bavuze imisozi. Bisigura ko ushobora kuba ufise imisozi myinshi imbere y'ubuzima bwawe, ariko bavuze ngo iyo misozi yose igihe tuzosenga turamukwa, Imana izomena ijuru. Hama iyo misozi izobona Imana. Reaction izoba, iyo misozi ihagaze imbere yawe izosambagirika. Numva ameni yanyu muri kino kibanza. Nditeze kubona imisozi hejuru ubuzima bwawe biri kirasambagirika. Narivuze imisozi ihagaze imbere yawe, nditeze kubona ikirasambagirika. Nikivuga ngo ni etape ya nyuma yo gupfa, yo gukugwaho, yo gusigwa ku iherezo. Umva ameni yanyu muri kino kibanza. Hari ikintu yaciye avuga munsi, komeza hama mundugize ijwi gatoya. Amazi arahondogana. Amazi arahondogana, komeza. Ibwina humvikana ijwi ryaho. Ibwina humvikanisha ijwi ryaho. Indani muri wewe, mu mpemu yawe, mpemu yera yumvikanisha ijwi. Ushika ngasi niko turi kumwe. Mu yandi mazambo, ikigiye gutuma iyi misozi isambagirika, nuko ibwina hawe humvikanishije ijwi. Nuko isengesho ryawe ryavuye mu vyiyumviro vyawe, ariko rikaza risunitswe na mpemu w'Imana kuva mu mpemu yawe. Ivyo nivyo bituma imisozi isambagirika. Vuga ngo imisozi yangiye gusambagirika mu izina rya Yesu. Cyane gose nyuma muri ko muranyumva, uti imisozi igiye gusambagirika imbere yanje mu izina rya Yesu. Ingena muri ko murabivuga umengo abantu ntimuri abantu biteze kubona imisozi kirasambagirika. Ndakene ko mubivuga mumva mubinezerewe, mumva nyene ari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, uti imisozi igiye gusambagirika imbere yanje. Cyane kandi uti imisozi igiye gusambagirika imbere yanje. Uti imisozi igiye gusambagirika imbere yanje. Uti umusozi wari wese witambitse imbere y'ubuzima bwanje ugiye gusambagirika mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uti imisozi mbara umuntu wanjye ati imisozi uyu munsi niko nabona singiye kongera kwibona ubwira kandi. Bimubwira nk'ijambo ry'ubuhanuzi umuhaye, uti imisozi uyu munsi ihagaze imbere yanje sizokongera kuyibona ubugira kandi hejuru ubuzima bwanje.
ongera ubwire uwundi ari iruhande yawe uti iyi misozi uri kurabona, iyi misozi uri kurabona ntuzokongera kuyibona ubwira kandi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi reka tutiringe n'imisozi. Yesaya 64 ku murongo wa mbere. Kabashandarebo sati. Yesaya 64 turasoma dore ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ego. Icombo ugasatura ijuru. Yo vuga ngo yo. Icombo kagira iki? Ugasatura ijuru. Reka nakubwira ikintu Imana kurumye ko uyu munsi Imana igiye gusatura ijuru ku bwawe. Iyo misozi yaguhagaze imbere igiye gutuma Imana isatura ijuru imanuke ku intervena hejuru ubuzima bwawe. Numva ameni y'abana Imana muri kino kibanza. Icombo gasatura ijuru. Kenshi niko iyo turiko turaramukwa niko sengesho riva mu mpemu zacu. Man, icombo kamanuka. Man, icombo kaza. Man, icombo ugasatura ijuru. Icombo gasatura ijuru. Iyo Imana isatura ijuru hari ibintu bica biba. Muritegwe ndababwire. Icombo gasatura ijuru. Imisozi igahindira agashitsi imbere yawe. Imisozi igahindira agashitsi imbere yande. Yuhoraho. Imbere yande. Iyo misozi arimenyere kubona wewe, ariko uyu munsi ndayifitiye inkuru nziza. Ntigiye kongera gusura kubona wewe, igiye kubona Imana yawe. Igiye kubona Imana yawe. Narivuze igiye kubona Imana yawe. Icombo gasatura ijuru maze imisozi igahindira agashitsi imbere yawe. Kare niwe wahinze agashitsi imbere y'imisozi, ariko birahindukiye. Ibintu birahindutse, birahinduye isura, zirahinduye imirisho. Ivyakujugumiza nivyo bigiye kujugumira, ivyagutera ubwoba nivyo bigiye kugira ubwoba, ivyakwirukanza niwe ugiye kubyirukanza. Amashyi menshi kumwa. Imana ishime kukugeza ngaho mu bitahuye kuko ibigiye gukurikira birakomeye kurusha ibyo mwumvise. Yo Muhammed yamuri kino kibanza. Muhammed yamuri kino kibanza. Igihe cyose nasenze amasengesho kuramukwa nabonye Imana isatura ijuru. Imisozi ihindira agashitsi imbere yayo. Iyo genda ku murongo wa 2. Ngo bikaba nk'uko umuriro ufata inyabara. Bikaba nk'uko umuriro ufata muyandi mazambo, bikaba nk'umuriro wadutse. Iyo umuriro wadutse ahantu uhagarara ari uko atagisigaye imbere yawo. Hari abantu bimwe bashobora gukapita icyo ndiko navuga. Umuriro wadutse ahantu hakiri ibintu bishobora gusa, uyo muriro ntuhagarara. Umuriro uhagarara igihe icyo usabwa gucurira cyose kiri aho hantu cyarangiye. Igihe Yesu avuga ku musaraba ngo tetelestai, byose birarangiye, tout est accompli. Vyasobanura ngo umuriro ku gisano cy'iswe umusaraba urahejeje gutongora ikimazi. Amen, imeze neza. Ndiko sakuvuga iki? Hari umuriro ugendana n'Imana. Numva amen yamuri kino kibanza. Ibiri mu ijuru byose bigizwe n'umuriro. N'amafarasi ari mu ijuru n'amafarasi y'umuriro, n'imikogoti iri mu ijuru n'imikogoti y'umuriro. Igihe Elisa yasengera Gehazi yabonye imikogoti n'amafarasi by'umuriro. Aho Imana igendeye aho hantu hari umuriro. Umuriro n'ubushobozi butuma kijya kintu cyari kikunanije, kijya kintu cyakuriza, kijya kintu cyagutuma wiyanga gisigwa ku iherezo. Amen yamuri kino kibanza. Amen yamuri kino kibanza. Umuriro w'Imana nuzohagarara ikintu cyose cyaguhagurukiye kitavuyeho. Hari abantu bariko baranywa muri kino kibanza. Haleluya, haleluya. Ndakunda Imana iyo ibitanguye irabisozera.
nta munsi n'umwe ibitsiriza hagati. Nicyo gituma Imana ubwayo ari umuriro utongora, kuko itegerezwa gushyira ku iherezo ikintu cyose cyashyiriweho kukugwanya. Komeza wumvirize. ngo kandi nk'uko umuriro ubiza amazi, ngo kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu bansi bawe. Izina ry'Imana yacu riragiye kumenyekana mu bansi bacu. Yo izina ryawe rimenyekane. Apana mu bakunzi bacu. Abakunzi bacu barazi Imana yacu, ariko abansi bawe igituma babaye abansi bawe nuko batazi Imana yawe. Ariko Imana ishimwe, ntibazova muri ino si batabonye Imana yawe, ntibazova muri ino si batabonye kugira neza kw'Imana yawe. Dawidi ngo mba narihebuye iyo ntizigira yuko hari kugira neza kw'Imana muri ino si y'abakiriho. Ntuzova muri ino si utabonye kugira neza kw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ubyizere uva amen yawe. Amen irenze ngaho. Komeza mukozi w'Imana. Amahanga ahindira agashyitsi imbere yawe. Wow. Amahanga ahindira agashyitsi imbere yanjye. Bivuge neza uti imbere y'Imana yanjye. Uti imbere y'Imana yanjye. Ego wari mu Mana wari ubizi. Haleluya. Yo ubirize babona Imana ariko turi muri yo. Bagiye guhindira agashyitsi imbere y'Imana yacu. Ariko ntibirangiriye ngaho. Ngoma ndabakundishe gusenga amasengesho yo kuramukwa uko mutigeze. Ngoma ndabakundishe gusenga uko mutigeze. Ngoma ndabatume muri kino kibanza mwandukirwa n'imuhemu yo gusenga hejuru ubuzima bwanyu uko mutigeze. Amen meze neza. Amen meze neza. Amen meze neza. Nagoma ndabwira inkuru nziza. Naravumbuye ibanga, naramenye ibanga rituma abasi banze bacugumira. Narakunduye ibanga rituma imisozi ihinda agashyitsi. Naramenye ibanga rituma mva mu bwiza n'inzira mu bundi atakimpagarika. Naramenye ibanga rituma imiryango yose yayugawe hejuru ubuzima bwanjye yiyugura ataco ndayibwiye. Birimbwira ngo Petero bamufashe ishengero riramusengera rikomeje cyane. Mani maja muri kone aramuko. Umumarayika araza nababwiye ko amasengesho kuramukwa yakiva ibikorwa by'abamarayika ku buzima bwacu. Aramubwira ati umuriza kenyera wambara inkweto zawe tugende. Arakenyera akenda. Imyoro yari mubose ikoragurikira hasi. Ngo bagiye basikira umuryango w'icuma. Urabiyugururira. Urabiyugururira. Ntibawuguruye. Warabiyugururiye. Warabiyukweke amasengesho kuramukwa. Ndasezereza ubuzima bwawe iyo miryango iri imbere yawe ikwiyugururire. Urasi iyi miryango ikwiyugururiye. Nyumviriza kino kintu, si wewe ubisaba, nivyo bigusaba. Si wewe usaba akazi, nibo bagupropose akazi. Amen imeze neza. Amen imeze neza. Oya si wowe binginga ngo tujyane mu ngoro y'Imana. Barakubwira ngo uyu munsi ntudusiga iyo uza turajyana. Oh my goodness. Hallelujah. Hallelujah. Iyo ni imiryango ikwiyugururiye. Hallelujah. Iyi miryango ikwiyugururiye ejo bizo bikomera bangaha. Ukirata wakurambitse ku kiganza. Amen imeze neza. Wakira igitangaza cyawe atani ibyo wasabye. Oh, murasika karimo siziko zo kurumwa kwaririmba. Hari ivyunkore rantarase. Hari ibyo gukora utasenze. Mugomba muvyumvise ngaha. Komeza gatoya. Murongo wa 3. Aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze. Ngo ngwiki? Aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze. Babantu bo bakiri muri kino kibanza. Ngo aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze. Twiteze. Waramanu. Twiteze. Twasabye Imana yo vugana nanje aho wakora apana ivyari byo byose. Hari Imana ikora abantu bose bagaca batangura kugutinya. Nuwahora kuba ukagatangura kugutinya. Hari umuntu ari karemva muri cyo kibanza aho wakora ibiteye ubwoba bigize gute tutari twiteze. Ndagomba mvugishwe Yesu ubuzima bwawe. Ivyo Imana igiye gukora nivyo utari witeze, nivyo utigeze usengera, nivyo utarurindiriye. Amen ya muri cyo kibanza aho wakora ibiteye ubwoba tutiteze.
tutiteze tugijwe gatoya mbwira umunezero uti Imana iyo kora biteye ubwo butiteze bimubwira nk'ijambo wacumwe kuri we ry'ubuhanuzi uti Imana igiye gukora ibiteye ubwoba utiteze mu yandi majambo kuri ya liste y'ibyo wari witeze yifute yibagire bijya ntibirimwo bijya ntibirimwo bijya ntibirimwo bijya ntibirimwo haleluya we wari liste yawe wigiriye ariko hari indi liste Imana yigiriye Muhammad muri kino kibanza hari ibyo wasabye Imana ariko ari ibyo Imana yabonye ko ukeneye utayisabye Salomo asaba Imana arayibwira ngo ndakwingiza ubwenge mengene ndongorera ihanga Imana amubwira ko utasabye ubutunzi ukaba utasabye cyubahiro n'ibyo nabyo utasabye nabyo ndabiguhaye ndaguhaye ubwenge wasabye ariko ndaguhaye n'ubutunzi utigeze usaba akira mu izina rya Yesu akira mu izina rya Yesu akira ibyo utasabye Imana naravuze akira ibyo utasabye Imana akira ibyo utasabye Imana akira ibyo utasabye Imana hari ibyo wasabye hari n'ibyo utasabye Imana igiye kwikonsantara ku byo utasabye igihe wakora ibiteye ubwoba tutari twiteze Imana ndayikunda ndatebe gatoya Moridekayi igihe yorganize ihanga rya Isirayeli gusenga ntibari biteze icubahiro cya Moridekayi icyo basaba Imana karagakiza kiyabo kwari gukira Hamani mugabo Imana yitegereje amasengesho kuramukwa k'ubwoko bwayo iravuga hari ibindi ngoma nkore biteye ubwoba mutari mwiteze haleluya umwami abaza Hamani haramaze umuntu umwami akunze kugira neza yo mugira gute kiza ngaho kiradondagura kumbe ntazi ko ari karadondagura ari liste y'Imana kuri Moridekayi atari yiteze haleluya hari igihe abasi bacu bakorera Imana narivuze hari igihe abasi bacu bakorera Imana haleluya nisho gituma mbabwira ikintu kimwe ntimubasabire gupfa kuko hari imigisha izobavako hari bizobakomokako iyo Hamani atavuga ntacyo Moridekayi yari kuronka ariko kuko yavuze Imana yarabifashe ikibisira kuri kote ya Moridekayi atabaza ngo hanze hari inde baba ngo hanze hari wa munyeza Moridekayi haravuga ati niba muhamagaraze ngaha Hamani yarazi ko umwami agomba rucikibiriraho ariko ahageze aramubwira ngo bijya byose wadondaguye abari barakorera Imana batabizi urabona hari igihe abasi bawe bakwimbira icyobo ariko icyo nyene bariko barakwimbira akaburitse Imana ikibasiramo yonyene bamena imeze neza hari ibyo tutiteze ivyo ni Imana igiye gukorera abantu bayiteze abantu bayiborogera ku murango no mw'ijoro bamena imeze neza muri cyo kibazo Simbira umuntu hari wandi yawuti hari ibyo wasavye Imana ariko hari liste y'ivyo Imana nayo yifuze kugukorera ivyo nivyo ugiye kubona ivyo nivyo ugiye kugenderamwo ivyo nivyo ugiye kwinjohinga buguti Yesu ndagukunda cyane guti Yesu ndagukunda haleluya ntakugira neza basi bagiye oya arakene ko nabasingire ntahe ubushobozi bw'Imana wiseye igihe wakora ibiteye ubwoba tutari twiteze amen imeze neza waramanutse ngo ngwiki waramanutse imisozi hindira agashitsi imbere yawe kwibaza umuntu ashobora gukura mu ijuru Imana ese kubona umuntu asanzwe mbabwiye ntiburi abantu basanzwe narivuze ntiburi abantu basanzwe waramanutse karavuze ngo icyo mukamanuka byari kisengesho ariko isengesho gishowe waramanutse ariko bivuga nk'ibyabaye uragiye gushinga intahe vy'Imana akoze
uragiye gusinga intahe ivy'Imana yakoze, uragiye gusinga intahe uvuga ivy'Imana yakoze. Uvisa atari uko uvyifuza kubikora, ahubwo yarabikoze usigara wabwira abantu ati ngibi ivyo yakoze, ushinga intahe ngibi ivyo yakoze. Yo amen, imeze neza muri icyo kibanza. Haleluya. Komeza wumvirize. Epfo birashakomeshana ku byo maze kuvuga. Kuko uhereye kera hose ataha abantu bigeze kumva canke ngo bibagwe mu matwi canke ngo babonesha amaso iyindi Mana igira ikimarira abayiteza ari wewe. Amen. Nibaza ko ibintu bitumvise abantu bose muri kino kibanza. Subiramo umurongo wa 4. Ngo kuko uhereye kera hose, Uhereye gari kera hose atabantu bigeze kumva canke ngo bibagwe mu matwi canke ngo bibonesha amaso iyindi Mana igira ikimarira abayiteze atari wewe. Amen. Iyindi Mana igira icimariye iyindi Mana igira icimariye complete. Iyindi Mana igira icimariye kandi ikimarira abandi, ibikorera abandi. Kandi siniko mwavyumvise, ntibyigeze kubagwa mu matwi, ntaho bigeze kubibona, ntabyo bigeze kwiyumvira, kuko ivyo Imana igiye gukorera wewe uyiteze muri kino gihe birenze gutahura kwawe. Amen. Imeze neza muri kino kibazo. Amen. Imeze neza muri kino kibazo. Gushika ngaho turi kumwe, tucabuke gatoya. Genda muri Zaburi. Imbere kuja muri Zaburi, genda muri Habakuki nyene. 3 uhere ku 16. Mabrasho varekesete babasa. Aravuga ngo Habakuki 3 umurongo wa 16. 16. Aravuga ngo ndavyumvise amara yanje aradobangana, iminwa yanje iradegezwa kubw'iryo jwi. Hari umuntu bimaze gushikira akagira ubwoba akumva reka yacugumira mu nda. Abantu barahari muri kino kibanza. Tere mu bwoba ni bwinshi ku buryo mu nda uguma wumva amabruwi utari kuratuma wewe. Amen. Babitewe niki kenshi ni ubwoba. Ivyo Imana igiye gukora sinababeshe birateye ubwoba. Ku buryo ubuzima bwawe ntibizo koroha kuvyakira. Naravyumvise amara yanje aradobangana, iminwa yanje iradegezwa kubw'iryo jwi. Turashari kumwe. Hari ikintu bakubwira wowe nyene ubwawe. Ngasi nigeze kubatera inkuru umuntu vyiswa ngo psikologa ariko afasha umuntu yatomboye umuri yari do amafaranga y'amarundi. Mugavuga ati uyu muntu ngene yakenye. Hamwe twoshika tumubwira ko yatomboye yocagira aheka jack ubu nyene. Bacamurondera psikologa amaze kumutegura kugira ngo nibaze kumubwira iyo nkuru aze kuyakira. Mwari bizi ko inkuru ije utari witeguye ishobora kukugira nawe umwanya umwe. Murabizi? Uyo muntu aramutegura inyuma yawe yamaze kumva katajaza kuba neza kumva iyo nkuru, asabwa ati burya rero ibi byose nabikoze kugira ngo ndakurinde icago cyo gusikiye utiteze. Ati cagikiye ga muntu aramubwira ati urumva nari natinye ko naza kubwira iyi nkuru ugiye kumva umutima utaza guhagarara. Ati ni inkuru yihe bijye byose yashije kuvuga ati arya amafaranga ntivyari vyiyumviyeho, ntivyari ibintu gusa vyo mu kirere, atarya amafaranga wayatomboye na yawe. Ati nivyo bijya byose baso byose wimbajije kugira ngo sinde kugira heka ryaka. Ati cyane gose haramubwira ati kubera ko wankuzi ukanyumvirira neza nanda kugabira miliyoni 500 wa psikologa atari ugubagwa yateguye uwundi ariko watiteguye. Nande niteguye ko Imana intungura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabyo oya uraza hari abantu kandi unganda bafise iyo usengera abandi barishurwa mbwa we ivyabo ntivyishurwa, ariko bimuze kubwira ngo kujya usengera abandi bigacamo nawe ivyabo biragiye gucamo mu izina rya Yesu. Amen. Imeze neza.
haleluya naravyumvise amarado bangana iminsi twangura kugira iki bavuze koze mu kirundi ngo iminwa yanje iradegezwa kutegezwa muravyumva iradegezwa mbega umuntu abarika aravuga iyo ariko arategezwa umuntu wawe wibuka arategezwa oya nta kiba kiro kirasohoka ngo mumaze kumva iryo jwi komeza wumvirize munsi rero ngo ikimungu cinjira mu magufa yawe ajya n'amasansasiyo n'ibintu biba iyo turiko turaramukwa n'igihe Imana ikiratwishura hari kuvuga ati oya nukuri ibi navyo birarenze ibi navyo nari nasavye Imana bikakuzura ukagira ubwoba ukiyumvira none ndiko ndarota hari abantu muri kino kibanza barose indoto nziza bavyuse barababara gituma basaze bariko bararota hari n'abandi bantu barose ibintu bibi ngaha bavyuse barashima Imana ko bari mu ndoto ariko ntiri mu bantu bagiye kwicuza yo Mana yanje ubiriza ivyo wabonye mu ndoto uragenda ukibonesha amaso yawe iyo amen vraiment inconvence uyu habakukiri bavuze ngo ivyerekanywe byose bifise igihe byashingiwe nimba warabibonye hari igihe Imana yashinze haleluya vyihutira kugishikako ntibizobesha ubirorere wihanganye kuko bitazobura gushika haleluya amen meze neza nimba atari wagiye kubikwega ukaba waravyumvise mu vyimviro vyawe umunsi uzobibona nimba kijya gicapo cy'iganzu cyaraje muri wewe ata wagiye kukirondera kikaza nagomba kubwira ko ni Imana yakwibiye akabanga ivyo igiye gukora yo mama nimeze neza nimba rujya rubanza warubonye kujya nyene rumeze nta kizovako nta kizokugwako kujya nyene wabibonye uzobibonesha amaso yawe mama nimeze neza wow hey mugana uvume ngo nabasarije ijyanyuma hamatse tubanda nkomereze ngaha komeza wumvirize muze ugeze kuri kangahe ndacari kuri 16 16 ngo ikimungu cinjira mu magufa yanjye mpindira agashitsi aho ndi ngwiye guhangana n'umunsi w'amagorwa nduhutse igihe abansi bazoteza ubwoko bwacu ibitero amen komeza kuri 17 naho umunsi ukona utoshurika canke n'inzabibu ngo ngwigire ico yama n'icimbiro c'imyelayo kikabura n'imirima ntiyere indya namba n'umukuku ugahenebera mu ruhongore ntihaba yakigira n'inka mu rugo naho nyene jewe zonezere guhoraho mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje Imana y'agakiza kanje reba bwira ikintu kimwe ngomba iki kintu cumve natacuri kurabona uyu mwanya haba ko yavuze ngo naho bimeze ko nyene bimeze ntagire ikintu na kimwe kikubuza guhimbarirwa Imana y'agakiza kawe kuko mbabwira ikintu kimwe just ivyo nivyo bitangura mugabo sivyo bihereza hari bitangura n'ibihereza bitangura bibishe mugabo bikarangiza bisoza babantu bashari ngaha Ezekiel Musumani mu gitabira mubwira ati akikino uno muzingo w'igitabo burye araburya Imana amaze bumva gute aravuga ngo uno muzingo urarura yarasiki Imana imubwira ngo cira Imana mubwira ati suka ibirura byose ari byo gucira hari byo tari byo gucira birarura bitangura mbwa indani binyegejemwo ibisosa kuruta iki gucubuki muriko muranyumva Imana mubwira ati komeza usonsomere gira hama birashika munda tubona aho vyumva gute ati kamengo biratandukanye na mbere ati bimeze gute birasosa byatanguye birura tubicamwo birura ariko twabisohokamo bigasosa yo amen imeze neza rasi ku bantu bakunze kugira amasengesho maremare yo kwisonzesha iyo uriko yakora uramererwa nabi mugabo uza kumva uburyohe bw'amasengesho maremare wakoze iyo hejeje uba wamaswera handi muri rwago uba wumva umengo ubandanya amasengesho arababaza uriko yakora mugabo akaryoha uriko rasohokamo rero mvuganye n'abantu atari abasivile ushaka turi kumwe naho izabibu zizoshurika naho bavuze ngo
mu ruhongore umviriza umukuku wohenebera ugahera ntasigare n'inka nimwe naho nyene naho bomvuga naho nyene naho bonyanka naho nyene ngare ni mumvirize rero ufite uko kwizigira no kuremesherezwa mu mwami birafise aho bitujana genda ku murongo wa 18 rero 18 ngo naho nyene jewe nzonezere guhoraho mpimbagwe n'Imana y'agakiza kanje komeza wumvirize mu 19 uhoraho umwami niwe nkomezi zanje niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi kandi azompa gutambagira udutwe tw'imisozi yanje amen. Iyo bari jewe nabivuze nari gutahura uvuze yo amen mugabo nimba ari Imana ikiravugana nawe wari kumuhamene renze ngaho avuze ngo niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi agaca ampa byakire mu izina rya Yesu narevye byakire mu izina rya Yesu ngoma ndabakoresha akantu narigeze kwakoresha umwishengero ufite sinazi gutambagira ico bisobanura mugabo hari umupapa azi kirundi cyane mu ishengero mfise niyo yampaye insiguro yacu nimuhaguruke gato ngoma ndabereka ingene tubigenza imbere ko tubandanye haguruka tubandanye duhejeje niturangije ndacasigaye iminota 20 mwese mwahagurutse mwahagurutse ntihagire umuntu numwe ukabona hari umuntu yo kugira tugomba dukrede desordre gato mugabo dusubira tubitunganye neza avuze ngo ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi dusure mu kantu konyene utahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi shaka bisubiremo kandi urashaka kuduza volume gatoya urahaswe gushika aho nshaka avuze gato ahindura ibirenge vyanje impongokazi ikintu kimwe ndayisi ko iranyaruka ahindura ibirenge vyawe nk'ivy'impongokazi mani majambo agiye kuguha umuvuduko mu kintu cyose ugiye gukora iyo impongokazi iriko iriruka oya ntiyiruka kujya kw'abantu irataruka hari abantu bariko baranyumva muri cyo kibanza ni kuvuga ngo hari ivy'ishimba narivuze ngo hari ivy'ishimba ntiza kuba etape yose hari ama etape isimba yo sinzwara abantu bariko baranyumva hari ibyo ugiye gusimba amen imeze neza ahindura ibirenge vyanje cyane kandi uti ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi ako mwakumvise hari kandi yongeye ko ngo agacama gutambagira ku dutwe tw'imisozi utama gutambagira ku dutwe tw'imisozi ampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi subiramo kandi ampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi subiramo kandi uti ampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi birasobanura iki umusozi ntuzowuca kose wowe uzoshika ku mutwe gusa ikigukosera n'umutwe w'umusozi yo mpamene ya muri cyo kibanza ivyo hasi ntihagire isubirabako wewe gusa wikonsantre ku mutwe iyo Imana iza kugira neza abayiteze iyo Imana iza kugira isi Mariya abayiteze ibaha udutwe ibaha hejuru babano siri kubakiri ngaha muri ko muranyumva apana hasi umusozi ku gatwe k'umusozi hari ikintu yavuze gutambagira no gusimbira ku dutwe tw'iyo misozi shaka tubikore prophétiquement bo banyese ngo gutambagira hari abantu bimwe mu ngaha bamaze kudegaje ikibanza ndavuze ivyo bintu bikubuza kwagukirwa bikutegacirije mu izina rya Yesu vyegeguye mu izina rya Yesu bikuizira mu izina rya Yesu haleluya bigira mu buryo bw'ubupfugisha uti mwabintu mbisa nagukigwe bivuge uti mbisa nagukigwe Imana ategetse ko nagukigwa mbisa nagukigwe ndonga ingere ntambagira kudutwe tw'imisozi mpamira muri kibaza
rero kahe tubigire neza rero gushika ngaho turi kumwe banyeretse ko gutambagira raba ino mwese murambona uyo mutambanyeretse mwijere ko gutambagira bagira gutya hari abantu babibonye hari inyuma mwabibonye yo sindiko ndabashusha nivyo bigiye kuba sindiko ndabashusha nivyo bigiye kuba sindiko ndabashusha amen haleluya tugomba rero tubikore turiko turasoma ino verset biblique ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi akampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi akampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi komeza rero bigire ndaguhaye aka kanya udacereje karadete ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi akampa gutambagira ku dutwe tw'imisozi tambagira 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 yo tambagira tambagira kugatwe k'umusozi wawe tambagira kugatwe k'imisozi yawe nimba ari umusozi w'ubukene utambagireko nimba ari umusozi w'ubugumba tambagirako nimba ari umusozi w'intege nke vyanje nk'ivy'impongokazi akama gutambagira ku dutwe tw'imisozi ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi akama gutambagira ku musozi w'agasusuguro ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi akama gutambagira ku musozi w'ubukene ahindura ibirenge nk'ivy'impongokazi akama gutambagira ku musozi w'ingorane karabasetete robabasata tekova reso brabase rimando bavase kesovani retotobosate nivyo agiye gukora nivyo ugiye kubamwo nivyo ugiye kubona nivyo ugiye gutambukiramwo nivyo bigiye kuba nivyo bigiye gushika nivyo bigiye kwambara umubiri biheze bibane nawe nivyo bigiye kugushikira niwe mugabane wawe icara gatoya abantu b'imuhemu barazi neza ko atari ibintu bariko barapfa kugira umunsi umwe Elisa abwira umwami aramubwira ngo fata umuheto wawe ugurura idirisha rasa we yibaza ngo ni umwimenyerezo arafata ararasa gatatu ahejeje Elisa aramubaza kubera kurasha inshuro nke Imana amubwira ngo ugiye kunesha abansi bawe inshuro zitatu gusa isi nkuru nziza Imana iguhaye kunesha à l'infini ugaca wirimita wenyine ubwawe Elisa arabwira wa mupfakazi genda utiremo abanyi ivyaye mavuta aja kuzamo aramubwira ni watira ntutire bike icanyuma cuzuye amavuta yaciyakama Imana yuzura muco itegeyemo si bikino turiko turagira si morali ndiko ndatera ko ndiko vuga ubutumwa miti amasaha agoye ariko menya ngo je nari mfise abantu bimwe ariko ndakubwire ko Elisa yakondanye umwami ko arashe gake hama nawe ugume
wicaye nawe ugume wicaye barabikujyanye barabikumaranye barabigutwaye. Haleluya, haleluya. Ubwami bw'Imana barabunyakura kandi ababandana babunyakurisha ubuhizi. Ahindura ibirenge vyane nk'ivy'impongokazi agamba gutambagira. Ufise imisozi ngahe gitambagireko 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 gitambagireko. Karamashenderebos. We reka kubikora ucereje bikore neza uvuga na Satana bimenye neza ko wamenye icyo Imana igomba gukora. Haleluya. Imana ibahezagire cyane. Mwikomera amashyi menshi. Imana icyo wumva wovuga uyu mwanya kivuge kandi ukivugire hejuru. Asatuye ijuru abatavugishwa baravugishwa. Asatuye ijuru ingumba ziravyara kurusha abagore bavyara. Asatuye ijuru amazi aratembesha impande zose. Ukugira neza kuratemba impande zose. Ibitangaza birama impande zose. Rabasoba katetebosha. Ngo abatewe mu ngoro y'Uhoraho bazototara mu nyubako zayo. Ikinige cyawe cyo gutotahara. Ikinige cyawe cyo kwama. Ikinige cyawe cy'ukabasi babifata ku munwa. Ikinige cyaho bumva imizerere mu matwi yabo. Ikinige aho ibintu bihinduka. Ibintu bihinduka. Ibintu bihinduka. Uwasaba ingurane akaba aribo baza kugurana. Impumyi ikabona. Ibivamatwi bikumva. Ibyavuye bikazuka. Ivyibwe bikagaruka. Avuze nindatofugishwa. Avuze nindatofugishwa. Aramvuye ikiganza nindatokira. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ntimushobora gutahura ivyo Imana igiye gukora. Ntimushobora gutahura ibigiye gufata ikibanza mu buzima bwawe. Ntimushobora kuvyumva. Ntibishobora gukwigwa mu matwi yanyu. Amen imeze neza. Amen imeze neza. Amen imeze neza. Vuga ngo turakoze Yesu. Cyane ngo turakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze kuvyo ukoze. Urakoze kuvyo unkoreye. Abansi banje bagiye kwifata ku minwa yabo. Bagiye kumva imizere mu matwi yabo. Oh shi profashata kaba reze tokova mezere poposhiva.
Hey, hey. Imana igira icyo imariye abayiteze. Imana igira icyo ikumariye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imana igira icyo ikumariye umwanya mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwicare gatoya. Genda muri Yobu turangize. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yo, yafashe imbaraga zose, imbaraga z'ubumana, izibumbira muri Yesu iramuduha. Yo, yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, iyibumbira muri Yesu iramuduha. Yo, yafashe ugukira kose, ugukira ko mu bumana, ikubumbira muri Yesu iramuduha. Yego sha, dore ibyishimo buntu bugeretse ku bundi. Yafashe ibyo wari ukeneye n'ibyo utari uzi ko ukeneye, abibumbira muri Kristo Yesu aramuguha. Nicyo gituma ijambo ritubwira ngo itimanye umwana wayo, itimanye umwana wayo, itimanye umwana wayo. Icyari gikomeye nuko itari gutanga umwana wayo, ariko nimba yaramutanze, izobura iza kutugabira byose muri we. Haleluya. Ndabakanyuma twitahire. Ejo tuko turaramukwa neza, right? Genda Yobu 28 ugende ku murongo ku murongo w'8 n'umurongo w'9 n'ibyaba ngo batashikana ku 11 biraza kuvana nico muhimba Imana duhaye. Ku murongo w'8 okay, hera ku murongo rero w'indwi. Iyo nzira nta gisiga camero kiyizi. Iyo nzira y'ukuramukwa nta gisiga camero kiyizi. Nta gisiga camero kiyizi. Na Satani naho yibaza kari gitangaza, iyo nzira iyo tuyiciyemo yo kuramukwa, asigara abaza baciye he yari kasengera ngaha aciye he katakiri ngaha. Iyo nzira igisiga camero ikiyizi. Wow. Ni ijisho ry'ikinyakabaka, ijisho rya aigle, inkukuma. Ngo ntigeze kuyibona. Kigeze umviriza naho siko muri kumumva Imana ikeneye kudutwara n'ahantu aho ni wewe n'Imana yawe gusa. Iyo nzira nje nzoyimenya kuko ndiko ndayicamo, mugasi nzomenya wowe uri kurayicamo. Ibyo uzohurirayo navyo najewe nzosigara ntangaye mu bandi. Bavuze ngo n'ijisho ry'ikinyakabaka, aigle, nticigeze kwikubita ijisho. Umviriza Musa. Ngo n'ibikoko kuri 8, ngo n'ibikoko vyihayagiza. N'ibikoko vyihayagiza. Naho vyayikandagiyemwo. Canke intambwe y'inkazi ngo yihitemwo. Niyo nizira y'ukuramukwa. Umviriza rero iyo uhaciye rero umuntu abwire inyungu dukurayo. Ibideze bikatubako ivya mbere mwavyumvise yari parti ya mbere, ngo mumvize rero parti ya nyuma. Yibiba iyo turi muri iyo nzira y'ukuramukwa, turiko turasenga turamukwa. D'abord iyo uhageze Satani ashobora kumva amajambo yawe. Oya. Ntacyo kubona, ntacyo ashobora kumva. Kuko abantu iyo uhageze hari ikintu Habakuki yavuze ngo amarado bangana, iminwa ikadebaguzwa, nikudebaguzwa. Urumva ngahinda gashitse umubiri wose. Aho hantu iyo uhageze ntiyumvikana isengesho, nababwiye humvikanisha amajwi. Harabumvikanisha amajwi y'ukuniha amaborogo ukumva ninde yombwisho mvuze ngaho najewe ntaco nzi. Mugabo mu buryo bw'imhemu hari ikintu gikoretse, hari ikintu kibaye. Niko mhemu yera dusengera, mhemu yera ntabwo ngo man rizura muzi mugire neza. Mhemu yera yageze aho hantu nawe nyene aca muri iyo nzira atangura kuniha iminihi itofugwa n'ikijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baroma. Yageze aho hantu atangura guterera amaboko
atangura kuboroga, amera nk'uri karasambagirika, arashera kuko umwana ashera akeneye ikintu ku muvyeyi wiwe. Haleluya. Dawidi umusuma ashavuga ngo amosozi yamindukiye ivyo kurya vyanje vyo kumurango mw'ijoro. Nigihe umubabaro munini wuzura umutima wawe, aho utubuka ibabaye ubuzima bwa Paul avuga ngo ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ngo si nkaho mbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kinini. Turabo muri kumwe, turabo muri ko murasengana, mwese ageze aho hantu ivyo akora ntawe ubimenya, ni Imana gusa ibizi. Rero uyu munsi dusaba Kristo baguma bari ahantu hejuru gusa, turengana aho hantu dushika ibwina yibwina, ariko hamagara ibwina h'Imana, tuhamagarishijwe apana amajambo. Kwa wenyene hana yageze ahantu abobagura iminwa gusa, agakubita iminwa gusa, mugabo wijwe ryari indani mu mutima. Rero tugeze aho hantu nta gikoko na kimwe kihazi, nta jisho ry'ikinyakabaka kizi, ngo n'ibikoko vyihayagiza vy'inkazi ntivyigeze kuhakandagira. N'ahantu Imana ikubikiye wowe wenyene ugaca. Hama rero iyo uhageze, genda hepfo rero mumvirize, naho nonsura kuvuga vyinshi, niwumva bikeneye kuvuga amen uze kuyivuga, ariko imenya ngo nivyo bigiye gukurikira aba bantu biteze Imana, bafise ico biteze ku Mana. Umurongo w'9, baramvura amaboko yabo ku kibuye cy'isare, bubika imisozi bahereye mu mizi yayo. Hari abantu baba bavyumvise, hari abantu baba bavyumvise muri kino kibanza. Subiramo mama Esprit. Umurongo w'9, baramvura amaboko yabo. Iyo inyegato bavyumve neza ingene bigenda. Iyo uri muri iyo nzira uramvura amaboko yawe, si ugupfa kuramvura gusa ukuboko kwawe, hari ubushobozi Imana kuzuza. Bavuze ngo baramvura amaboko ku bibuye vy'isare. Bavuze ibuye vy'isare ni vya bibuye binini binini, bimwe bimeze nk'umusozi. Biga rero vyama biri hahandi nyene, ugiye hariya za Bukirasazi biriyo, ugiye harano mu Rubonge naho nyene bihari. Aho hantu abantu iyo bahageze hari ivyo bibuye vy'isare, bivuga ngo nibibuye vyatsindaje mani majambo, ni ibintu bikomeye vy'ibigatanya. Mugabe ivyo bigatanya niyo babishizeko ibiganza, bivuze ngo bubike imisozi guhera mu mizi yayo. Washo kumva umuntu yubika umusozi, mwe mwibaza ngo ni vya kera, ariko nivyo bigiye kuba ku buzima bwawe. Itari gifise izina ry'umusozi ku buzima bwawe, uyu mwanya ugiye kucubika uhereye mu mizi yacu. Reka kugira utagiterese kuva mu mizi uzokongera gusura kukibona. Mugabe iyo gikubitiye mu mizi ntikizosura kuvyuka. Igituma bigenda bigaruka ni kubera kutari bwavyubike uhereye mu mizi, ariko Imana iguha akaryo kuko guhereye uyu munsi uvyubika uhereye mu mizi. You shall see them no more. Uzokongera kwibona ubugira kandi hejuru ubuzima bwawe. Uviriza munsi kandi. Umurongo w'10, basatagura inzira mu bibuye. Ngo mwiki? Basatagura inzira mu bibuye. Gira gute. Basatagura inzira mu bibuye. Basatagura inzira mu mu bibuye. Mu bibuye hari inzira, ariko hajya nyene hatari inzira, ndiho ugiye gupasura inzira mu izina rya Yesu. Amaso yawe, amaso yawe yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini. Genda mugaruke. Amaso yawe urumva iyi nzira wayiciyemwo, iyi nzira wayigiyemwo, rusubira kuba umuntu asanzwe. Amaso yabona asubira kubona ibiboneka gusa, abona no mu bitaboneka. Ngo amaso yawe siko kino kiri mwasumvise, ngo yitegereza ikintu cyose cy'igiciro kinini. Umviriza, abantu atarabi igiciro kinini ku buzima bwawe, abo ntabwo ugiye gusura kubona. Amen, yayimeze neza. Nimba ari business itazoba ifise igiciro kinini ku buzima bwawe, iyo ntuzoyikora. Amen, meze neza. Nimba ari umuhungu atazokubera umugabo w'igiciro kinini, uya amaso yawe ntazomubona. Amen, meze neza muri cyo kibanza. Hallelujah.
muri ino nzira dukura amaso y'umubiri tukambara amaso y'umwuka tugatangura kwitegereza ibintu byose by'igiciro kinini hejuru y'ubuzima bwacu. Amashyi menshi ku mwami w'abantu. Murumva ibintu Imana igiye kudukorera. Amaso yabo yitegereza ibintu byose by'igiciro kinini. Erega ntibahejeje, komeza wumvirize Mose. Kuri 11 bagomera imigezi ntidonye. Bagomera imigezi ntidonye. Ingana basigura gato igituma batavuze amenda gitahuwe ntibazi kudonye cyacu. Bivuze ngo bagomera imigezi ntidonye ni harya ofete hariho utuntu twutuma nk'akaro nk'ahantu hari vano urumva tujya tumaze turakoroka cyangwa waruzi ngo boshe gose mbwa ugasanga ntihugaye neza, hari utuntu tuza turarengana, hari utuntu tuduperti tuza turasohoka. Bavuze ngo bagomera imigezi ntidonye. Hinge gato banyumvirize, nta mugisha nta n'akantu gatoya k'umugisha wawe kazodonya. Hari umuntu ariko ava muri kino kibanza ni kuvuga ngo vyose Imana yateguye, vyose Imana yateguye, vyose Imana yategekanije nta nakazovamwo. Bagomera imigezi ngo ntihagire n'akantu gatoya kadonya. Mu majambo barugara neza uwo mugisha, barugara neza ubwo bushobozi, barugara neza idoyerekwa, barugara neza ivyo vyizigiro, barugara neza uko kwizera kwa Nariko ndasenga sinzi akantu kanciriyemo. Aba bantu baca muri iyi nzira yo kuramukwa nta kantu kabaciramo. Barabikora bagahagarika ari uko babihejeje bitarahera, ntibiteguye guheza. Amen. Meze neza. Umuntu yabitahuye neza ni Yosuwa. Yosuwa abonye hariho akantu kagiye kutonya, atabwira izuba ngo wazuba we hagararaho nyene ku Gibeyoni, hagararaho nyene kugeza mpezeze kurangiza gusubiza mu nkoko abasi banje bose. Wazuba we hagarara, izuba rirahagarara, mbanze mpeze bitarahera. Ntuhagarike mu izina rya Yesu, ntuhagarike. Haleluya. Bagomera imigezi ngo ntidonye. Mwakumvise akantu? Nta bintu byo kudonya ngaho, nta bintu bya donyation na donyage nta birimo. Nta fuite n'imwe. Merci. Vuga ngo nta fuite n'imwe, nta fuite n'imwe. Uti nta fuite n'imwe. Ngumva ngo sinzi ngene ya mpezi. Oya, nta fuite n'imwe. Nawe uzokumva umengo nivyo yabikwemeje, ariko muri iyo nzira harimo conviction y'Imana ikubwira ati so kintu ntucemere, nawe utagitahura, nawe utacumva ntucemere. Bagomera imigezi ngo ntidonye. Ikibazo twakunze kugira muri kino gihugu n'abakozi Imana batamenye ingene bagomera imigezi yabo kugira ngo ntidonye. Chikituma urababona umwanya umwe bariko barakayangana, muga mu mwanya mutoya akagira ibidonya. Tukamuheruka ari hejuru mu mavuta, ariko tukasaba kumubona ari hasi. Nico gituma tubona ata bintu bikomera muri kino gihugu, paske imigezi myinshi iradonya. Muga Imana ishimirike hagurutse abantu bagiye gusenga amasengesho kuramukwa, abo bafise urufunguzo rwo kugara neza ntihagire umugezi n'umusura kudonya. Amen. Meze neza. Amen. Meze neza. Amen. Meze neza. Hey, hari abantu bakora vyuma nkanje. Hari abantu bakora vyuma nkanje. Byari bisuye kumfata. Hallelujah. Bitubwira muri Uvyakoze mu 13:35 Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Uhoraho vyose yari yaramuteguriye, amaze gukora ivyo Uhoraho vyose yari yaramuteguriye, mane majambo nta mugezi n'umwe wigeze donya. Mwijuru namatwe ndabibabwira, nta bagwayi bazaba bariyo, ntituzosengera abagwayi, basengera ukiri ngaha. Mwijuru nta mugisha wibifadika n'ibidafadika tuzoba dukeneye,
kubona gusa imana mu bwiza bwayo bizoba biduhagije. Nivuga ngo ivyo nivyo ngaha. Kandi nababwiye ikintu kimwe, udafise akagashavu gatagatifu muri we wumve ko bikugeze ahantu ntiwitege kubibona. Ibi ni ibintu by'abantu baduntumiwe byageze ahantu mpame nimeze neza, bakavuga ngo sindakurekura nka Yakobo utampeza kihe. Uja he nta mugezi urimo kudonya ntaho uja uguma ngaha. Mpame nimeze neza. Wari wahejeje kandi n'icyari gihishijwe bakizana habona. Amen. Imana ivyari bihishijwe, ivyari binyegeje, ivy'igiciro kinini, ivy'ubutunzi bwabo, ivyo kugira neza kwabo, ivy'umugisha wabo, ibitangaza vyabo bizahabona mu izina rya Yesu.